Fresh TV, we shine to progress. Hello bakunzi wa Fresh TV de 57 twongeye kubaramutsa bugira kandi tuvuga muri canke mwaramutse bivanye n'uburere muherereyemwo twatumwe kuba ikaze mu kiganiro cacu icyo nshoboye mwatwe twamatuzana abatumire batandukanye n'ibikorwa bakora bitandukanye no muswe dusundi mutumire musasha witeka ndazi ko benshi mushaka kuba mamazi kumenya uwo ari we ni Message Jolis ariko araza kutwibwira neza kugira ngo mu buryo bwiyaguye mu nyo tugiye kuganira noneho ndiye tugiye kuganira ko turabaha ikaze. Yego murakoze gose. Ku mazina nitwa Jolis Ndwima nkaba ndi umujene entrepreneur mvuka Rusi nkaba anje natanguje kandi ngo ishira mu yitwa Oji Company. Oji Company ni ishira hamwe risanzwe rihingura ibitekerezo bakunda kwita amambaraje dukoresheje amahobahoba ibyo dusanzwe dukora. Jolis imbere ko twinjira neza batubwiye Oji Company yariyo kandi twikore mu mirongo ndetse n'imwe mwana yitanguje turabana mu jeune akiri muto buyabaga ariko kugira ngo shikire aho no mutse ashobora kuba rongoye company nkijya tubona kandi yaje mu gihe kigeze aho amasashe yasa nka yakuwe noneho ngiye ndiko ntanga inyishu atarandambwira mwayumviriye ku mpamvu iya canke yaje gute ico gicapo cabajamwe gute mu mwanya uyuwe. Yego murakoze. Nsubiye inyuma gato je nahejeje amashuri yisumbuye donc secondaire mu 2017 hama tuko turakora examen d'etat cyandabura umuvyeyi papa arumva ko ndo umwana mukuru muhira turabana batanu ndavuga nti ahanegerezwa gukora bw'icyo nkozo kugira ngo abana tuvukana bashobore kubandanya amashuri hama niko urabizi uhejeje secondaire baguha certificat ahantu hose ugeze kudodora nta mwakubwira nta mwagwa akazi ko hano bafise ama diplome baba atakazi bafise cyavuga nti aha rero ibi ndabona ko biragoye nta kazi kahari reka ndabe icyo nokora mugabo nkiyumvira none nokora iki nta mutaye mfise nje kurangura ibintu basi ndandaze nta kintu nakimwumva ko umwana ahejeje secondaire byari bigoye gose hama naciye nyene mu bihe bitoroshe mu cyo gihe kuko naciye ntangura gukora navuga ati naciye mfata ingingo mvuga nti reka igikorwa cyose gishobora kwinjiza amafaranga nayo makeyi ubu ndashobora kugikora kugira ngo ndabe ko nashobora gufasha abantu tuvukana ntangura ndagenda gukora rya byibu ede maso ndazi Bujumbura ndikorera imizigo muri ville ndakora igihe kitari gito hama muri jewe mu 2018 niho naza numva ko leta y'u Burundi yimirije kuzokura amasashe icyumviro muri jewe kiba kinini ndavuga nti none nibakura amasashe hazoshakoreshwa iki no utangura kwimvira umugambi nokora kugira ngo ni leta yakura amasashe nzoshe ndonka nanico nshira kwiso ko navuga nti ico kinda kirose atangura kudandaza mu by'ukuri abakiriya nzobaronka cyantangura guhera mu 2018 ntangura kuvyimvira ko ndabifatira umwanya ndimbuka amafaranga nyene ya mbere naro sinaciye ngura telefone nyene smartphone ntangura kuzanagira amahosheshe ndaba ni gute no bikora gute vyogenda gute gushikaho nyene ndabishika ko buke mu 2021 nkatangura entreprise ariyo uno munsi mubona donc izwi nka donc tumye dushika ngaha ari yatumye donc turonka akazi ubu tukaba tugeze ku bajene bashika 12 tuko turakora mu entreprise kandi twama tubakuronka ubushimwe bwishi tumaze gufata ingendo zitari nke kubera ico gikorwa nyene. Yego Jolis we ugitangura twumvise ko wumvise igihugu ko ugiye gukora amasashe ucitanga kwimvira inyishu wozana hamaze kuvisashe kugira ngo utangwe gukora neza nyezina hari umuntu yari kwigishije hari abantu baragiye kwigisha gaforma bakugira formation peut-être bari kwigisha kugira ngo ushobore kunyingene bazikora kubera ufashe kijya sinino kivuga neza mu Kirundi ye kugitoki je kwa ye kugitoki ukayakura mu isashe ni ibintu mengo bisaba n'ubuhinga bwinshi bisaba n'amatiya menshi ukoresha kandi nawe nta buryo bunini nta hantu bwagere cyane gose ico gihe byakugendeye gute. Ikintu cyambere umve ko maze kubona yuko nkeneye gukora ambaraje zisubiriye amasashi ni kuvuga ambaraje biodegradable zibora zatawe ugaheza gukoresha zishobora kubora cyangwa zikabaho secret naciye mvuga nti none aha ndabona ko mu kuzikora mu by'ukuri ndakeneye matière première muga matière première nta mutaye mfise ikibazo cyane kigaruka ahandi nta mutaye mfise cyamvuga nti ubu rero byo kwimvira ko no tangura gukora amambaraje ubu amaze ndabyihoza ahubwo jewe ndabi ikintu gishobora kumfasha
kuronka ijya matière première ngaha mu gihugu kuvuga ya mafaranga notwaye hanze ku importa matière première kandi atasanzwe mfise kinda banzi nikore matière première hama nkore ziyambaraje yego niho nace ntangura kugira amahosheshe ndaraba nsanga amambaraje nyine bakora akenshi bacibiti nivyo bakoramwo impapuro nk'ivyo muga ndavuga nti ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gukura amasashe ni muntu mbere yo gukingira ibidukikije urumva nciye mvuga nti reka nanje nze guca ibiti aho nzobagiye muri vya binyene bande bose turi ibidukikije cyavuga nti oya reka ahubwo ndabe bijya biti bakoramo bobo bigizwe n'iki kugira biza bibahe bijya babaha bigizwe n'iki ntangura kuza nafata bijya biti bakoresha nanje ndabi ikindi kintu noshobora gukuramo kigomba gusa naco niho namaze kugira amahosheshe atari make mu 2019 naza gusanga ko mahubahuba ashobora kumpa resultat zisa nabijya bakoresheje ibiti bakoresha cyavuga nti abo ubure n'igikorwa kifasha umurongo cyantangura rero kugira amaese buke ndagerageza buke gushikaho nyene nza kuronka ambaraje izo mubona ariko turadandaza ku masoko ku mazo sociaux ari byo muko mabona yego je se buryo ubundi muri secondaire wari wiziki wizi bijanye naho uja gutransformer ibintu canye muri secondaire nize scientifique B nafise ubumenyi cyane muri amakuru ya science chimie yego nari ndafisemo ubumenyi nibaza ko chimie n'ivyo yanafashije ibintu vy'amareaction kumenya ati ibinda biteranje n'ibi vyo mpiki vyaramfashije gose yego bivanye no kuva aho watanguriye gushika igikoko mugaragara gushika no mutuko turavugana ubona wamaze kugira ku ntambwe ingana gute ugerageje kwiyevara wowe nyene murakoze intambwe nini gose intambwe nini kuko twatanguye entreprise nayandikishije mu kwa kane mu 2021 cyantangura kudandaza twambaje twa mbere mu kwezi kwa gatandatu no kuvuga kuva ico gihe hariho intambuko nini kuko umutahe navuga ko natanguje harimo n'aya mafaranga yo kwarujisira entreprise ntibyarenze mu 2,200 kuvuga muga uno munsi tufise umutahe utari muto urumva ko tumaze kuba dufise n'abakozi kandi bakora bahembwa ku kwezi bashika 12 rero kuvuga turamaze kuba twamenyekanye turamaze gutwara ubushimwe utari buto twarahawe agashimwe na perezida turahawe agashimwe na PNUD turahawe agashimwe na BBN turahawe agashimwe na Université de Lumière nyene ku migambi donc ifise ikintu bita novuga innovation akabijya kandi twaheruka gutorwa no mu gwaruka 200 muri Afrika yose dufise imigambi myiza niho nacafata urugendo rwo kuja muri Afrika kayepfo nyene kwerekana ivyo dukora no guhura nabo bandi banyamigambi nyene go bavuye mu bitandukanye Jody sinane kuva ico gihe kurakora avuze ko abakozi bashika 12 muri ko murakorana gushika no munsi bo nabo baharabaye kuca ubanza kubigisha bari bafise ubumenye nk'ubwo wari ufise canke byabanje gufata nabo ko bakurahura kugira ngo bikunde mushe gukorana canke mutahura mu completane muzizanye no kuvuga urumva ko vyari ibintu bishasha bwa mbere nkitangura mu kwezi kwa gatanu maze kwa entreprise ikintu cyaciye ko kwigisha abantu bashobora kumfasha mugabo imbere yaho imbere ko ntangura nyene tuvuga tutangura kudandaza kuvuga mu gukora ama echantillo ya nyuma natura nk'abantu kanaka nk'ababiri canke batatu nkabikora ariho bari kugira ngo kuko nibo navuga ati nibo bantu cazosha dutanga gukorana bamaze kugira ubumenyi utari buke kuvuga narabigisha none umunsi umuntu mushasha aje turamwigisha tubamuha nk'ukwezi kose akabanza kwiga kugira amenye ibyo dukora amenye ukuntu ibintu bitunganijwe biramufasha gose yego uno munsi umuntu yifuza kuba yo batumbera nka Wedge Company yo basanga yego murakoze gose Wedge Company ubu ibijanye no guhingura turashobora ikarusi mugabo bijanye no kudandaza urashobora kudusanga hafi ku isoko mu Gasenyi hariho akabare yitwa Muhira bar utambutse gato yishitse ajya kuri Arabis hariho etage nshasha dukora muri nivo ya mbere yego hariho kandi
hariho kandi ushaka kuturonka ushaka kutwandikira ukaturondera ku ma réseaux sociaux ukaja kuri Facebook ukandika Wedge Company cyangwa Wedge Company ukaja kuri Twitter ukandika Wedge Company kuri Instagram ukandika Wedge Company ukaja kuri LinkedIn ukandika Wedge Company cyangwa ukaja kuri site web yacu ni wezi3 akaburungu Wedge Company akaburungu.com tukaba urashaka kandi kutwandikira turafise nimero ya WhatsApp ni +257 68 725 754 cyangwa naho mukatwandika kuri email ni wedgecompany4@gmail.com ago washaka kuturonka byoroshe gose ego ubundi wedge tuvuga bamva wedge company ubundi wedge company wedge gisigura iki Wedge bisigura ni amajambo ni indome zine bisigura Warrior Eco Green Enterprise Warrior Eco Green Enterprise bisigura ni Warrior bisigura c'est le vainqueur Eco Green bisigura l'ami de l'environnement Enterprise ni entreprise mwavyumva bisigura ko ofete turi entreprise cyane turi uruganda gwishinze gukingira ibidukikije. Wow. Ego Jodisi twumvise scientifique amaze kurangiza amashure arabura umuvyeyi aja kugira ngo arabingene yofasha abatu bashoboye kwiga arakora ubuzi butandukanye ubundi tuko tusa nk'abacika ku musozi w'ikiganiro cacu abajene cyane buno munsi turaheza amashure kamengo hari ndutokora harano tutoshika akaca yo ana Jodisi no musahare shiba ngo nanje shaka kumira nka Jodisi nanje shaka kugira gukora ibindi bisusha nkavyo ariko hari ahantu Jesse yaciye temeye guca niki ushaka kubwa muri kano kanya surtout abusanga basuzugura ubuzi kanaka canke biyumvira ko gura bashike hari yazosaba umutahe munini no musi ndazishaka ushitse ku mutahe no gutabuvuga utari muto ariko kandi batanga umutahe w'amafaranga 200 y'amarundi ego ikintu cambe je numva no babwira ko baranyumviriza cyane ko baturaba nuko mu bisanzwe nta kazi kabi kahari burya akazi kabi kari mu mutwe mu byumviro mu bisanzwe murabona ko akazi mu gihugu mu biboneka si kenshi yego rero burya hako musanzwe jewe uko nabitaho hakubona umuntu afise diplome cyangwa afise doctora yiriwe yicaye muhira nuko tararonka akazi kuri jewe arutwa nujya muntu yagiye kwikorera ikiyede maso akinjiza na 2 cyangwa 3 bikaba ari byo ku mufuko yakoreye n'amaboko yiwe kubera ko mu bisanzwe avec ibijyahumbi 3 no munsi ashaka kura ukuntu yambika ashaka ajya amafaranga make nyene ashobora no kumufasha gushika ku bindi bikomeye kurusha ujya muntu yagumye arindiriye ntazi igihe bizohera ikintu novuga burya umwanya wicaye umwanya uri kuragenda urumva umaze kumara amashure uri kurakura uri kwitera uja gusaza uhumye urindiriye umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 ikagenda uzosanga nta kintu kimwe washitseko ahubwo ikintu nyamukuru wo misanzwe urashobora kuba ufise diplome nini cyangwa atayufise ubonye akazi ubwo kabayabaye utanga ugagakora mugabo ukiyumvira binini hirya ivyo kurabaho uwo munsi ngo jewe nja kwikorera imizigo muri ville kana kazi kari kagayitse mu byukuri kandi karuhisha mugabo mu vyimviro navuga nti uko biri kose ntegerezwa kuzosohoka ngaha kandi byaramfashije kuko amafaranga make naronka ari no muyo ashobora kumufasha kwitegurira kugira amahosheshe kugura amamega kugura tunaturiya kugisha ama ese urumva ivyo ntushobora kubikora kiretse sinzi mugabo ikintu numva no babwira nuko utokwigahisha akazi uko kariko kose ahubwo muri wewe gira ivyiyumviro binini no aho wowe uri hose gira ivyiyumviro binini utangura ukore bito bibayabaye no musi naho baba bakugaya bakagusuzugura ngo uriko ukora bijya na biriya uwo mu mutwe wawe ufise ivyo wizera ufise iri kurabona ejo ndabizi ko bazogukomera amashi kandi no musi Joyce niko biromonye yikoreye umuzigo kijya gihe no musi urumva nindamutse niza kubimwe ego Joyce wavuze ko muri ko makorera kari usamuzikorera ariko mwa duhaye twese mu Gasenyi muratangana ku mapage mu platform yose mukoresha ashaka gucako dufate ko arundi mujana ashaka kwikadukurikirana yafise ikindi cimviro kanaka novuga kitaza gisa na bijya mukora ariko gisho canke cegereye akifuza ko yokugira Joyce kugira ngo agica mufashije mu vyiyumviro ndetse no kugira ngo mwereke koma yotangura canke yohera byo mworohera ego cyane nibaza ko ashaka kuca atwandikira
turishura hari nabo turiko turafasha abatwegera je mfise umugambi uyu n'uyu ubona byogenda gute tukabafasha impanuro ntiturashika kuri binini mugabo bugiye umuntu umufashije kuri bike umufashije ufatiye ku byo nawe umaze gucamo birashobora kumufasha yego barashobora kuturondera bakandika kuri ya nimero nyene ya WhatsApp twatanze 68 725 754 bashobora kusha batu donc ni nimero ya entreprise bashobora kusha batubwira hama tukabafasha nta kibazo. Reka rero turangiza ikiganiro cacu tushike ku musozo ndetse rero hari tubazo tubiri canke dutatu dukunda kubaza tw'ubuzima busanzwe budahagaze cyane ikiganiro twaka turavuga ni question réponse twishira mu seconde 30. Jerisi indoto yari afise akiri muto yoba ari yahe indoto afise uno munsi ni yahe zoba bifite nisana? Ubwa mbere nari mfise indoto yuko umuririmbyi birangirana nari natanguye no gusohora indirimbo zishika kuri zibiri mugabo mu nyuma bivanye n'ukuntu nagenda kura ndavye ubuzima na réalité byavuye bihinduka ntangura kuja muri entrepreneuria ego. This wage company igitangura yayibona mu gicapi cyayo uno munsi avyutse mu gatondo akimvira kuri wage company ikintu cambere kiza ni iki? Murakoze gose nkitangura nabona ni entreprise nyene ntoyi ikora amambaraje mugabo no munsi mbyutse mu gatondo mbona ari uruganda runini rudakorera ngaha gusa mu gihugu ariko ama produit yacu yose ariko akwiragizwa ku isi yego. No munsi naho ubyutse mu gatondo ukasubiza amaso ukiyumvira wage company ikintu cambere kikuzamwe n'igiki? Subije amaso inyuma nkiyumvira wage company yose gushika no munsi aho turi ikintu cambere kica kiza ikintu cambere kiza mbona inguvu vyantwaye umwete kugira ngo ndonke produit. Jerisi ku munsi akoresha telefone amasanga? Murakoze gose telefone ndayikoresha umwanya munini kuko hari gisanga telefone yo keshi ntari muri bio niyo nkoresha gukoresha connection ku machine keshi kandi mba ariko ndishura abantu ego ama email 30 seconde yahetse kandi yamfinze yamwe umwanya munini nta saha yambwiye. Murakoze cyane gose je seka tubashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu kandi tutumira n'abantu tuge tubambare dusa neza cyane gose nibaza ko muturavye nako dubambare dusa neza cyane reka tubashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Ego murakoze mwagize neza natwe ko dutumira vraiment turanezerewe cyane bidasanzwe ko twebwe kandi nyine turabanezerewe merci gose. Tutiranga bakunze ba Fresh TV twongeye kubashimira tunga tubabwira yuko wage company ikora amambrage asa neza cyane mushaka na commande yaduhaye nimero n'ama platforms yose na commande nibaza ko nabo bashaka igihumbi mushaka tuzakorera miliyoni yose ashaka kuyakorera murana ko ari umujene kandi akiri muto ariko yakoze ibidasanzwe gushika no munsi nange bajene aho twese turi duhaguruke dukora tudasuzuguye akazi tutaravye ngo biragayitse canke bagiye iki ariko urabi uri kuraja rero kandi tubize kuzamuragira like share na subscribe mushe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu tutogeye gushimira Audible haguma duha image asa neza cyane kubona munsi murakoze. This is Flash TV. We shine to progress.